dusobanure rero aya kantu k'impene watubwiye kajya k'impene kugira ngo abantu basobanukirwa batatahure ingenda kabasobanurire banagatahure si jewe nabivuze Yesu niwe yavuze ngo ubwami bw'ijuru buzomeze gutya ngo azorobanura intama mu mpene ngo impene azoziherereza ibumoso intama iburyo aho rero ntawe ndatuka kuko na Yesu ntawe yatutse ni Bibiliya hanyuma icya kabiri naho uzogenda nk'akarori iwacu mu bihugu by'iwacu twahoma inzu tukazihoma n'ibyondo harya wayubakiye izokwemera iharye cyangwa icumita ihembe cyangwa ku rubambazi gakuba mpaka igende hanze rero mu by'impwemu nibi wewe nk'umubyeyi urongoye ishengero banzura habe rero kuva mu ishengero ukagenda ntibirasigura kuba buba ari buhene nico nashaka mbaze nti none ko impene wowe uri umurongozi bajya banse kubarongora n'impene bareke bagende n'impene ntagiye uwo murongozi aba ari we yabaye impene mugaba barongoye bakaba ari intama ko usanga jewe narabigusiguriye ngira ngo reka dusubire inyuma nako hari imigani ngira ngo nuko batabitahuye nabariye gutya ubushuhe bw'ishengero ubupimira ku burongozi iyo umurongozi akomeye ishengero rirakomeye iyo arinze agwara ishengero riba ryapfuye iyo umurongozi yabaye impene muri ico gihe nta ntama zibaho zobaho gute aba ari urusengero rw'impene gusa nico gituma rero iyo harimo intama zibona zitaradukirwa n'ubuhene zica zivaho mvuye muri Induta ngaje Mutabira nasanze yakandi kajagari muri Keropeti byatumye ndayivamo munywa nisubira muri Pentecote wanse ubuhene ko bukwandukira ubuhene bwari ubuhene burenze kuko hari ubuvugishwa burenze ubuvugishwa bw'amafaranga Inshuti namwe bakunze mukurikira ibiganiro bishaka ku rubuga rwacu The Story Room TV turabashimira cyane ku kigoro kanyu abatarakora subscribe ni muyishire kope kuko uru ni rubuga rwonyine rutanga amakuru agezweho amakuru y'imvaho ku barundi bari hano muri Australia cyane bari hano mu gisagara ca Adelaide uno munsi twasubiye gutegwa iteka ryo kwakira uyu mukozi w'Imana twaramwakiriye mu mwaka uheze bamwakiriye mu mwaka weze turiganira ku gikorwa c'Imana atanga impanuro ariko harakajambo yapfutse ibonekana kumenga hari abantu kaguye nabi Pastor ni sawa amahoro cyane byagenze neza ku rusengero n'amahoro miga yagenze neza twahezagiwe ijambo ryaduhezagiye cyane uno munsi ryabaye rya guca mu irembo ripfunganye kuko iryagutse ariko iryagutse ni ryose aho ko umuntu agenda yiyaguye iryagutse ni ry'ibisuma n'abambutse nkagenda aronka akayaga gakwiriye ariko irembo rifunganye umenga riragoye nico gituma abantu batarikunda riragoye kuko ricamwo bake ariko niryo rembo rizoshikana abantu mu ijuru none ko iryo juru ryobaye ryatwese mugabo wumva rikeneye kujamwo abantu bakeyi canke ntitwokwigwayo twese mu ijuru hari ukuntu Imana izogira igatwara abazokwira nuko ringana urabona harya ijuru gituma ari ijuru ry'aberanda canke abera nuko Satani yahagiye akagira ingeso mbi akahonona ari naco gituma ijuru rihari n'isi bizokugwaho hakaza ijuru risha n'isi nsha aho by'ukugoroka bizokwibera none rero Imana ntishobora gusubira gukora ikosa ngo ijaneyo imicafu mu ijuru igomba ko mu ijuru iba akajagari nkako Rusuferi yateye kuko umuntu wese umunyakajagari ni umwana wa Rusuferi none
Rusufero amutema umuriro agarukana abana mu ijuru. Oya, iryo kosa Imana ntishobora kurikora. Sawa cyane, turi kumwe n'umukozi w'Imana Pasteur. Yego. Reka ndaguha amasegonde 10 ubanza ushimira Imana. Reka dushime Imana. Turagushimiye Imana yo mu ijuru. Turagushimiye kuri Imana nzima, ugira neza bugaca bukira. Ni wowe ubwira ibihe n'imisi ku muntu, kandi uvuze ikintu kibeho kirabaho. Turagushimiye kuri uyu munsi w'uno munsi ko tukihumeka, kandi ndagushimiye ni televiziyo mwami washimye kwibaho, kugira ngo abantu bamenye ukuri, kandi ukuri nako wavuze ngo kuzobaha ukwidegembya. Ndagushimiye ku kanya gato tugira tumarane, ndasabye kaba kanya kumugisha ku banyu kwazokumva ni kuri twebwe turiko turabivuga. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye, amen. Amen. Sawa cyane Pastor. Imbere yuko dukomeza ikiganiro twashaka kubamenyesha yuko dufita Maison de Passage canke uburaro bw'igihe gito ku bantu muri ko mugenda mu gisagara ca Bujumbura gufata ikiruhuko mutwiture kugira ngo dushobore kubarangira Maison de Passage nziza cyane. Ikindi turafita n'imodoka dukotesha ku bantu bakenera imodoka y'igihe gito yo kuba urazunguruka mu gisagara ca Bujumbura, mutwiture tuzoshobora kubafasha kandi ku kabeyi keza cyane. Abantu mutuye mu gisagara ca Nyanzarake canke hariho hose wowe uri mu Burundi no kwisi, turashobora kugufasha kuko tuhafise studio nziza cyane Ebeneza Media Center. Turashobora kubafasha kubakorera imiziki, kuba recordinga, yaba diaspora bari mu Burundi, ahariho hose wowe uri utwituye vyo dushimisha kandi ntituzimba na kabeyi katavunana. Uhamagare izo nimero ubona ngaho kuri ekran yawe kugira ngo tuvugane kandi tuzokwakira neza. Dutangure gute rero? Ubushize twarakoze ikiganiro ciza kandi abantu barakiravye pe. Naratembeye intara ndaja mu za pefu nkabona abantu bambaza ngo ujya mu Pasiteri n'uwahe yaje ryari iki. Basi kamwe bakakumenya abandi ntibakuwenye. Ariko rero kaya kantu ko wavuze ngo impene. Kaya kantu wavuze ngo abantu basohotse amashengero ngo ni impene. Kaya kantu niko abantu urabona abantu ko twimereye umuntu yovuga ibintu byiza nk'isaha yose, ariko akajambo kamwe bavuze amasegonda 5 abantu menga kabahagamye akaca abariko bubakirako bakakubakirako. Dusobanure rero kaya kantu k'impene watubwiye kugira ngo abantu basobanukirwa batatahure. Ingenda kabasobanurire banagatahure. Si jewe nabivuze, Yesu niwe yavuze ngo ubwami bw'ijuru buzomeze gutya, ngo azorobanura intama mu mpene, ngo impene azoziherereza ibumoso, intama iburyo. Aho rero ntawe ndatuka kuko na Yesu ntawe yatutse, ni Bibiliya. Hanyuma ica kabiri, sinavuze ngo abasohotse amashengero. Abantu niko babifashe ni banyumve bantahure. Ko wavuze ko ngo abantu bavuye mu mashengero bakaza mu yandi mashengero ngo ni impene. Abaciye bandika comment bati none nanyene ko tuzi ko hari amashengero yahinduye yahora arimwo, nanyene bari muri izo mpene. Navuze gutya ngira ndabisubiremwo. Wewe iyo urongoye ishengero ukaba rirongoye, umenye muri rya shengero urongoye habamwe impene n'intama, kuko si bose arabageni. Byanka byakunda impene ziza kubamwo, zirimwo naho zoba nke mugabo zibamwo. Kandi impene akaranga k'impene narakababariye, impene ntizitirirwa kandi ntihomegwa. Amatwi yayo yamashinze gutya yumva ivyo hanze ngo papa papa. Naho uzogenda nk'akarori wacu mu bihugu by'iwacu twahoma inzu tukazihoma n'ivyondo, harya wayubakiye izokwemera harye cyangwa icumita ihembe canke ku rubambazi gakuba mpaka igende hanze. Rero mu vy'impwemu nibi, wewe nk'umuvyeyi urongoye ishengero ubufise ntuzeye mundo na sera mu Giswahili canke ntuzeye ishengero bwa mbere nishira hamwe. Kidusobanurire mu Kirundi. Bwa mbere ishengero nishira hamwe rigengwa n'amategeko.
turetse zirya stati hariho nabijya ntuzeye reglement d'ordre intérieur ariyo ntuzeye amategeko y'indani ngenderwa ku y'indani yego none rero ayo mategeko kubera ari ishengero ari ishirahamwe niyo arinda imikorere y'ishengero impene rero aya mategeko ntiyemera yamana iminsi yose ngo ndabaza naho wavuga uti gutya ni ndabaza umva yamiri Robert kandi yama iminsi yose kumviriza ibyo hanze ntiyemera indongozi none kabuki woza kwibohera kw'impene igombye kugenda igiye irayireka ikagenda bajya musigaranye nizo ntama yego kuko nta bantu twe twazanye abantu n'abimana mbere ndatangara n'abantu bitira ngo abakristo biwanje ngo urusengero rwo kwanaka burya n'ubukuzimira gushengera kwa Leonard je nta shengero mvuze kandi gushengera kwa Dume nta shengero Dume nta shengera kwa Mutsiri nta shengero yapfiriye ishengero rya Kristo twe turabashimba imbarakimazi rero abo bantu bona bababaye ni babandi bama batera intambara abandi bakagomba ngo abantu babemere kungu niyo bakora amakosa babemere hoya banzura habe rero kuva mu ishengero ukagenda ntibirasigura kuba buba ari buhene nico nashaka mbaze nti none ko impene wowe uri umurongozi bajya banse kubarongora n'impene bareke bagende n'impene ntagiye uwo murongozi aba ari we yabaye impene mugaba barongoye bakaba ari intama kusanga jewe narabigusiguriye ngira ngo reka dusubire inyuma nako ari imigani ngira ngo nuko batabitahuye nabariye gutya yuko ufasha agakwavu ukagashira imbere ngo karongora intambwe 1000 mu mwaka za ntambwe ziba zamaze gufata ivyiyumviro by'agakwavu zo usanga bumeze nk'ubukwavu wafata intambwe ubukwavu 1000 ugabushira intambwe imbere imwe iyo ntambwe mu mwaka bwemeye ko burongorwa niyo ntambwe buzogira umutima nk'uw'intambwe bisigura iki ubushuhe bw'ishengero ubupimira ku burongozi iyo umurongozi akomeye ishengero rirakomeye iyo arinze agwara ishengero riba ryapfuye iyo umurongozi yabaye impene muri ico gihe nta ntama zibaho zobaho gute aba ari urusengero rw'impene gusa nico gituma rero iyo harimo intama zibona zitarandukirwa n'ubuhene zica zivaho izero ntiziba zibaye impene no kuko ntuzeye hari ikintu bita mpwemu umukozi atakigira mpwemu yera atakigira amaso yahumye abakozi b'impene ndabasuhuye yahumishijwe n'ivyo bihumisha umuntu ni vyinshi uwo niyo intama yibona yita impene impene urumva impene ishobora kuba mu bakozi kuko ishobora kuba ni mu ntama ni mu bakristo impene ni wowe wese adakora ibyo data agomba iyo ni impene ukora icaha wese ni impene uburundi ko ndasobanukirwa kwimuka ukava mu rusengero ugenda mu rundi ntibisobanura ko wabaye impene oya ushobora kuba uri intama ariko wayobowe n'impene ukavuga ati ahantu rero ntarandukirwa na bwa buhene reka ndabe ko noraba ahandi hantu hari mpemu yera bariho ngenda yego kuko bose sabageni bisobanuye ko abagiye basohoka mu mashengero kumbere byanditse muri comment ati namwe murimwo mu bavuye mu mashengero ahubwo bava mu rusengero ukaja mu rundi baranihenze ntibisobanura directement ko baye impene baranihenze burya je nta n'amashengero menshi nasohotse ngira ndabasigure ngira ngo nuko bamwe bavuze ngo ntibanzi nuko batiriko barambona nirwa ndirukanga muri ayo mashengero yabo jewe hari nk'umupasiteri yayamaza yo mu ntara imwe aza muri Adelaide nawe nyine arayagenda yose arayamara ubu yimukiye mu yindi ntara jewe ndi umupentekote kuva kera kuva nkiri muto ariko nshitse mu nkambi bamaze kunyima ivyete bamaze kwanka kunyakira muri pentekote mu nkambi nduta nagiye muri keropeti wanashaka ntasengererwayo yavuye ibaye jebo
niyo yareze niyo yareze kuko umubyeyi wanje naramukunda ego mugabo mvuye umubyeyi wawe yarinde Nestor mvuye muri Induta ngaje Mutabira nasanze yakandi kajagari muri Keropeti byatumye ndayivamo mu nyuma nisubira muri Pentecote wanse ubuhene ko bukwandukira ubuhene bwari ubuhene burenze kuko hari ubuvugishwa burenze ubuvugishwa bw'amafaranga byari bigoye ngira ni cagihe twagura n'amamodoka yaraho y'amafuso cari cyagihe nyene mbwa cagihe muguze isanduku cyagihe badubyati udatanze amahera y'ifuso isanduku none udatanze amahera y'isanduku y'isezerano iyo bita top Jesus wewe mwijuru nturimwo nimba uri kuragenda hanze hoho dosiye yawe yarubitswe kera gushika umunsi uzotanga umucango wo kugura ifuso byari byinshi uko nabaye mu batabikunze nivyo nkamba impene muri ico gihe urumva nabaye kutaje ngo njya kara gashaho ifaranga zanje zagiye ico gihe wari buraya ntiwanyumvaje urumva naye nibereye hariya nico gituma mutanamenya mutanze ifuso yaratoboka ipine bakaca baza ngo yo mwisanduku yavunitse umuniho ngo umuniho wavunitse yo ibihumbi amamiliyoni agatangwa kubera ipine rimwe umuniho oya ko nakahaciye kuko webye nibyo wumva mugatwe twari kuri tele twabonye byinshi kuko mwe mwari n'abakozi twarugana mwashika hari imbere mugafita n'ijambo ngira mwarabona byinshi twero bakisi watu tutari tuzi twaruganirwa mu mashengero ngo Imana iri kwiravuga ari mitwe y'abantu urumva nka twebwe ico gihe abantu bakirirwa mu rusengero abo batwise impene ngira ngo nico gituma banyise impene kuko ntemeye kuja mu bukoroni naho bw'ubuvugishwa bw'ibinyoma ucugenda muri pende rero jewe naciye ngaruka muri Pentecote ucuva washitse hano muri Australia uvuye muri Pentecote mu nkambi nyene oyaye kuko urumva maze kuvana nabo naciye nja muri Eglise ni Church of God of Prophecy ni Tanzania kumenga aho hantu harimwe impene kumenga wimutse cyane oya ni church ni cyumenga ndiko ndabonamwe impene nimba atari amaso yanje atabona neza Pentecote mugabo urabona Tanzania ifise ukuntu imeze hajya nka Assemblies ni Pentecote okay Assemblies of God kuko Tanzania ugiye ukaraba niyo ya Keropeti ni Pentecote muri Tanzania ni kanisa la Pentecote Tanzania none kubera kibataja habo ukaraba za FPCT ukaba nantuze na MPT naziya zimumba za Assemblies of God nizo za Church of God of Prophecy basenga kumwe n'amashengero ya Pentecoste amakorasi namwe inyigisho ni zimwe mugabo ariko itabishengero rimwe organisation zitandukanye aho numva ko harimo ubuhene pastor ubuhene bw'ahani bw'abanyafrika bakunda uburongozi kandi batagomba guhanurwa kuko umuntu umuhanuye akwita umugumutsi n'ubu ari naco gituma mba bariko turavuga ngaho muri Tanzania ari naco gituma Tanzania no s'abanyafrika ari naco gituma n'ubu bavuga ngo nabise impene nibahumure ariko gukora icyaha wese n'impene kuko nta mpene izobona ijuru niko kuri ukora icyaha wese n'impene ni impene n'umuja w'icaha ahubwo nimuze dukora iby'Imana igomba twikire mu ijuru yego pasa wowe wageze hano warabonye ingere bimeze gushika uno munsi uko biri turi mu nzira nziza dukora iki kugira ngo twemerwe n'Imana canke bimeze neza icyo twokora nta kindi ntikirenga ikindi nuko dusenga Imana tukemera tukihana ubwa mbere abantu bakihana by'ukuri kuko reka mvuge kuri rya rembo ripfunganye irembo ripfunganye ubwo iricemwo rifise inkingi zitatu ubwa mbere ni ukwihana ubwa kabiri ni gusoma Bibiliya yego ubwa gatatu n'amasengesho ubwa kane busanzwe buri muri ibyo ni ukuzura mpwemu yera kuko iyo umuntu atarihana n'abihanye ntubatahura yego nico gituma iyo uriko uravuga iby'ukwihana n'ukwezwa abantu babibona nk'uko umenga n'imigani kuko nawe utabizi
kandi ukwihana Yesu ari navyo ni navyo butumwa yahereyeko yavuze ngo mwihane tumwa bwiza bwo kwihana ngo kubwami bw'ijuru buri hafi hatanguye Yohana niyo njiri yaje avuga na Yesu niyo njiri yaje avuga rero abantu no munsi ntibagomba kuvuga ngo bihane ngo kwihana ngo ishengero cari bari abantu baca bagenda tubwira abantu ko Imana izobagirira neza gusa injiri y'amafanikiyo aho rero Imana izobahama mu nagenda kora umupastor avuga injiri y'amafanikiyo ntabarira abantu ngo bihane n'impene n'impene murantunga mwe abapastori mwe mutigisha ubutumwa bwo kwihana n'ukwezwa no kuja mu ijuru mukagomba kugwiza amatorero amashengero ngo manini muri impene ntawo muri ko muja murambabarira ndayibabariye ariko abapaseri bakunda kuvuga kenshi ngo batantama bafise intama Yesu yavuze ngo aho babiri canke batatu usanga bafise imiryango nk'ibiri canke itatu gusa nagira ndaguhumurize intama niki urya intama nakoye ko ari umuntu yihanye benshi babona ngo ni shengero ngo ni ntama bafise impene none ko wanse kuzibara ngo zihane urafise shengero cyangwa usumbwa na wa wundi ugaya ngo afise bakeyi kuko yifitiye intama nawe ufise impene ahubwo urondera intama wigisha abantu benshi Imana yaguhaye ubari ubutumwa bwo kwihana n'ukwezwa no kuza mpemu yera kugira ngo bahinduke intama hanyuma uzobaje imbere uje mw'ijuru sawa cyane turi kumwe na Pastor Leonard ndibaza ikiganiro ni cyiza ubu ufise comment usubira wandike comment aremera umwanya wari wese ubonetse aragaruka kishura ibibazo ndivyo kibazo hariro cyose ubu ufise nta kibazo Pastor yego reka ibyo tubireke gato hagati y'ibyo ukora n'indi bikorwa muri community y'abarundi hano no muri diaspora ya hano muri South Australia hari n'urubanza umukuru wa diaspora hano yatubwiye ko twiteze reka tubiganire ko gatoya muri community mukora iki twebwe muri community ndi public officer urumva nserukira abanyagihugu kwaba pastor batari bakunze kwa bari muri ibyo bikorwa canke urondera ukunda ubutegetsi ego umuntu ashaka kwimva ngo akunda ubutegetsi ariko twebwe nk'abakozi b'Imana nimba tutovuga ukuraho turi hose ego ntacyo twaba turiko turaja community nizantama turongoye kuko none community saba Kristo cyane uri pasitori uri umuvyeyi wa bose ego ahubwo ico wifuza kubabarira ubutumwa bwiza kugira ngo bahinduke aho buri hose rero ndi muri community bagiye gukora umurimo w'Imana kuko umunsi nohagarara n'ukuri n'umunsi nakumwe n'umunsi n'umwe nkakiza n'umutima w'umuntu umwe canke nkagarura nabakeye bari bagiye guhendwa kuko urazi ko mwisi hari ububeshi bwinshi na politiki avuga ngo ni ardomantine mugabo twebwe ntitubesha oya tuvuga ururimi rumwe ukuri umaze kugira indimizi ibintu ubaye umukozi w'Imana na siyasa ntayukina nico gituma twebwe turiyo tuba tugomba guhagararira ukuri ego ariko muri community umenga ni ibintu bya politike umukozi w'Imana yinjira muri politike gute community si politike kuko igituma atari politike n'ishengero ry'abari ba politike none community kuja gukora abanyagihugu ega ni mwishenge dukora abanyagihugu yego ikindi gihe nzoguhamagara tuganire ku bakozi b'Imana n'ibya politike twumve aho bihurira ko bihura cyane ko bidahura ndebe so bikintu kiri reka tukireke ico nzokikwishura ko cyane igituma nzokikwishura kuko hari abandi bantu bibaza kumenga umukozi w'Imana ntiyo umunyepolitike ndabizi bati hariya ahantu wapi baricana barabesha barahemukiranira baragirana ati hariya nta mukozi w'Imana akwiye kubayo ariko Daniyeli yari he mwamumva ngo Daniyeli yari nde yari muri politike yo yari ku rwego ruhe rwo hejuru kabisa nk'umushikiranganje ntuzeye Yosefu yoba yabaye nde Yosefu yabaye nk'umushikiranganje wa mbere muri Misiri none ntuzeye Moridekayi yabaye nde gezaho tuzobiganira niba mubonye abakozi b'Imana bashika hariya bagata imyambaro suko
tutafise abo twisunga. Sasa hariya baricana nico kibazo. None kiriya gihe barabagororotse gusa nta vyaha vyari. Baricana nico gituma abantu benshi bavuga ati Igihe caba Yosefu nta bicana bariyo. Igihe caba Daniyeli ko mbona batabwa mu cikoba gw'intambwe nta bariyo. Nta na rimwe uburongozi butigeze bwica. Kandi ariko kwicana ibibi. Bibiri tubarango ngo umurongozi nambara umunyacu ngo ntatwabwa ngo umusoda ntyamarira inkota kwitako kubusa. Oya no kwica barica kuko nico bahamagariye. No kwica Imana yabahamagariye kwica pa. Abarongozi iyo batari mu mpwemu yera uhava uncanganya. Umviriza iyo batuzuye mpwemu yera ngo batinye Imana barica. Ariko n'Imana irashobora kubatuma kwica kubera abarongozi. Bivanye n'impamvu kanaka. Jewe sindumva Imana ituma kwica. Sawuli Imana yaramutumye ati ugende bari abamareki bose. Ivyo vyari abantu n'inka zabo fyefyetwe ntagire na kimwe. Cari igihe cyo mu isezerano rya kera. Ariko Imana nagira nuno munsi yo. Ariko Imana nuno munsi kugira ngo ishitse amasezerano ikoresha abantu. Hariho ba Yuda na Yuda yaramukoresheje kugira ngo umwana yakoreshejwe n'Imana. Yuda yakoreshejwe na Satani. Yavuze ngo atari umwana wo guhemuka. Ngo ye Mana ngo mu wampaye bose nta numwe yavuyemo kiretse umwana yarahemutse. Yuda mugabo yahemutse ku giti. Yesu yavuze ngo kiretse yajya Yuda yagiye mu ntumwa kugira ngo azoshitse kijashikije. Ariko se Imana yamutumye nawe no pasta ntubona ko wavuncanganye. Ntubona ko wavuncanganye n'abariko barumva bihava bibacanga. Nuko utatahura. Nyene yarahemutse ku giti ciwe arakora ibyaha ku giti ciwe. Yarahemutse ariko mugabo si Imana yamutumye. Ni nkuko iyo adahemuka ngo agure Yesu, misho Yesu yamujanye gukora yari kuyikora tu. Yari kuyikora ariko kuba Yuda ni magorwa. Na magorwa kuba Yuda. Erega abayuda bariho. Hariho abantu ntuzeye namye soma Bibiliya. Ni mu Baroma. Umenga ni mu Baroma 8. Umurongo sindabona neza ngo nzogirira ikigongwe uwo nzokigirira ngira ubuntu uwo nzobugirira ngo gwicatumye nkomantaza umutima wa Farao ukahubwira ngo ndamwiyerekanireko. None uwo wunsigurira gute? Imana irashobora komantaza umutima w'umuntu rero kugira ngo ishitse amasezerano. Okay. Ibyo biganira ikindi. Nico gituma abantu bagiye kuzura mpwemu yera. Kuko pasa biragoye jewe politike isezerano rya kera. Yego politike nibyo turabona barimwe abakozi b'Imana bo nkuko babivuze watanze uburorero nibyo nabandi barabutanga uko nyene. Ariko kino gihe ko tutari mu isezerano rya kera kiriya gihe isezerano rya kera ko Imana yatuma ba Dawudi atigenda bajya abafilisitiya bose ucemwo ufyeke. Na kino gihe umutegezi cyangwa umuyobozi ko wumva yatumwe n'Imana byoshobora gushika Imana ikamutuma ati bari abantu genda wice uvane. Jewe urantunga nakore yuko hari igihe c'isezerano rya kera n'igihe c'isezerano. Urumva rero ntibisa. Ntibisa ba Daniyeli wavuze na ba Dawudi na ba Yosefu urumva ntibisa. Urumva ubu rero abantu b'Imana ntihagire n'umwe aja no kwigisha muri primaire. Oya kwigisha umuntu yoyigisha. Ndiko ndavuga buriya buyobozi bwo hejuru. Ntibaje ega nimufata amategeko n'ingingo. Nimukwigisha usanga uyobora igihugu. Nimukwigisha usanga hari mu ubuyobozi nuvamwe kaba directeur. Cyo kabantuze umushikiranganje. Nutera urushinge ntazoje gutera urushinge. Ego pasta. Urumva n'ubucamanza ntihagira bajayo. Communauté yacu y'abarundi rero uyibona gute mu minsi umaze uyirimwo biriko biragenda neza? Communauté y'abarundi uno munsi ndabona ko isumbuko yarira imbere. Kuko ndavye ubu mu Gifaransa bayita inclusive. Irimwo bose. Inclusivité abantu bose. Irimwo bose. Kandi ndabona ko bafise inyota yo gukora. Yego. Okay. Sawa cyane muri diaspora rero nayo naho nyene ufise y'ibyo ukora. Pastor wacu akunda ibikorwa sinzi ko akunda ibikorwa sinzi ko akunda ubutegetsi. Muri diaspora mukora y'iki? Bose sinitoje barantoye. Yego hanyuma muri diaspora nsanzwe ndumuhanuzi. Okay. Nsanzwe ndumuhanuzi muri diaspora. Muri diaspora ya hano muri ntara yacu. Kandi gituma ndumuhanuzi ndakunda Burundi. Ni igihugu cyambyaye.
kandi nkunda kugifasha nico gituma wumva ndi mu diaspora yiyemera. Ba Rodrigue mukorana neza nta kibazo. Wewe umuhanuzi ugakora nabi n'ubuhanura je dukorana neza naco gituma ndi umuhanuzi wiwe. Yego urubanza twimirije muri iyi minsi mike iri imbere, urubanza rutubwira nubwo perezida yarutubwiye rumeze gute? ni urubanza rwiza, haba muri communauté turaruzi, haba ni muri diaspora turaruzi, nabare ko ndiyo hose turiteguriye amatora y'inzego za diaspora muri kino gihugu cyacu. Kandi barabizi, abo muri communauté barabizi, nabo muri diaspora barabizi. Tariki 19 turiteguriye kwakira indongozi zitandukanye, kandi n'indongozi za hano iwacu uko zaratumiwe. Yego abapasitori, abavugabutumwa, abadiyakoni, abajenama, abakuru b'amashenga, amakorale, abakuru b'imigwi y'ugwaruka n'ibindi ni benshi. Urumva kaze nubwo atari je murontuze ndi perezida nk'umuhanuzi wa perezida. Imyiteguro ihagaze gute, igeze hehe, bimeze neza canke hari ico mwotera kamo abantu? Ico notera kamo abantu, imyiteguro imeze neza, mugabo ntambamye zibura, kuko harimo abantu badatahura diaspora, abandi bakiyumvira ngo communauté na diaspora wazitandukanya, ariko jewe ntabo ndabatandukanye kuko diaspora n'abarundi na communauté n'abarundi ni zimwe, n'abana b'igihugu gusa. None rero ico notera kamo nuko abantu yaba communauté abo muri communauté mbere ndabateye kamo nka public officer bahaguruke baterere urubanza kandi bagwitabe kugira ngo turonke indongozi twitoreza diaspora. Hanyuma kandi n'abandi bose kuko urumva mvuze communauté mba mvuze nabo muri diaspora, kuko je ndakunda batandukanye kuko bose mbona ari bamwe. Yego baterere bafate mu mugongo bitange. Aho niho nogeza. None pastor we ntiwuzuze form ngo tuzoguhunda amajwi? Oya, imigeri ibiri ntitereka. Jewe unrantunga no hava nsanga bingoye, reka mpanura abo mpanura. Yego hanyuma nongere nkorera Imana, rega icampamaga uwa mbere umuhamagaro wanje wa mbere. Ariko wose n'umurimo w'Imana pastor niko jije kumbarira. Mission ziratandukanye. Urabona ntuzeye nababariye ko ishengero nishira hamwe na diaspora nishira hamwe na communauté nishira hamwe, mission ziratandukanye. Twebwe rero turaba cyane iby'impwemu, ariko abacane cyane baraba cyane iby'iterambere n'imibano, ariko iby'imibano nabyo nabyo nyine turabiraba, mugabo twebwe ntitugenda nkuko bagenda. Dufata twishimikiza Bibiliya, tukagomba ko abari impene bose bahinduka intama. Ako kantu k'impene pastor urashagaruka hano kwisobanura kabisa. Oya ngo mbere ndabasabira mu byo nsengera nuko abarundi twese twohinduka intama tukazobona ijuru, ubuhene tukawuvamo. Iminsi twabaye impene birahagije. Sawa cyane Pastor Leonard, niwe twariko turaganira. Pastor katugushimira. Murakoze. Wakoze cyane. Yego.